Landrypromoter icyo namubwira gusa azakoresha abashijya telefone yiwe kiya kimiko cha mask afise ngaha waba kiya kimiko atagikura akoresha telefone hariyo bidondo kama unanisikia kuna uchuzi makayabu mikeke ufama restaurant yako acha muziki tabarivyi benshi novuga ngaha bambara amakareso y'abakobwa bakaca bazinga ukundi kuntu ni kubera iki yashaje afise ubuhanza data boy c'est quoi niki data ujya n'umwana wanje mbese ni iki cyago canze mazombaze ngusigurire nyegera ubuhoro ngufumbatire nimbara amajambo uyibagire. Ndabaramukije abakunzi ba Free TV ndabaye mwiri wa muherere bose hose abari America abari Canada abari USA eka mwese ndabagize ati amahoro y'Imana bane namwe. Iyi ni Free TV tugerageza kubaronderera amwe mu makuru amwe muri za byandimo mukeneye bamwe bakina comedy bamwe bakina umupira w'amaguru bamwe bakina ba DJs eka niba nabandi benshi tubagereza kuba bazanira kuri Free TV tukababereka. Yes no munsi turi n'umushitsi igira umustar igira umuntu w'umustar star ukuntu ngwaba mu gatumba kwa ba MB data. Yes Free TV twamvuze ati reka tumurondere kugira ngo tumaze amajambo abiri atatu ane kugira ngo tuyage fresh nyene ngira muramubona umushitsi duvuze ngo nigira umustar benshi bavuga ko wigira umustar hariya mu gatumba nta kwigira ivyo umustar umustar apana kwigira ngo umustar. Yeah bro kwanza d'abord tukuramutse. D'abord c'est quoi? Yeah d'abord ni France. Ni France kuvuga Kirundi hama cyumvikana. D'abord ni mu Kirundi none kuko tuvuga mu Kirundi. Icyambere na mbere twohera ko no kuramukanya. Ndakubaza ikintu kimwe. Urazi Kirundi bien. Genda kizi. Urakizi? Vuga d'abord mu Kirundi. Yes urumva ko ari umuririmbyi yigira umustar sana azi yigira umuntu azi ibintu byinshi Kirundi ngo arakizi iki urumva ko reka radufakana twebwe abakozi ba Free TV ariko bro unkundire ndakuramutse basi. Ego ntangorane mbwawe nuvuge ngo Kirundi ndakizi. Yes umeze neza. Ndameze neza. Urameze neza. Yes genda ndameze neza. Mbega Free bakwita gute? Yeah, my name is Karabaye. Yeah. Wavuze tuvuga Ikirundi mugabo uje mu Cyongereza. Yes, yitwa Karabaye n'umuririmbyi asanzwe akorera mu gatumba muririmbyi ariko akora cyane. Gusa muherera BUJA yose no mahanga international. Karabaye wewe bakuzi kundirimbiye indirimbo nyinshi. Afise touch me, biranse, simbuka wa moyo indirimbo nyinshi. Abakozi ba Free TV ushobora kuba nifise n'indi ndimo shasha nokora iki se ukora iki none nje nacyo mbona nokora noco bihe tugirire akapera kugira ngo abakunzi ba Free TV n'abakunzi b'umuziki wumva ndabwira ikintu kimwe aho gonzi poto ndakese babasaba akapera baca babwira ngo nk'akababari bashaka nabonzi undihe nta marufise wondi. Yes tuha akapera kugira abakunzi ba Free TV babone ati turi kumwe n'umuririmbyi akapera ndimbiriya yari yose uyimva yari yose. Yes duha akapera urakunda hip hop. Yeah duha akapera muri hip hop basi freestyle baza kwitabira ra swiramura ra buke urukundo rurakome ra niyamenya ko mufasha nzomube ra umuzuzi we santam niyo nibe ra ngitangura umuresha benshira bipinga ndamubwiye I love yigira nkuwe ra amagamo mabi niyegumane ra yo reka metinga gusanda kese. Yes urumva ko turi kumwe n'umuririmbyi abakunzi ba Free TV mubandaye mugira subscribe ngaho munsi like na comment kugira ngo mubandaye mwirongera ibiganiro biri update biri ku mwanya tubabwira yuko no munsi tutahengeshanya kubahereza bimwe mu bintu muba mukeneye bimwe mu bintu muba mushaka. Koresha umwanya rero umugani wa Mr koresha umwanya kugira ngo tubandanye tubahereza ibintu bishashe ibintu bitandukanye. Urazi ikintu ndababwira ikintu kimwe mutari mu bien secret y'umuziki atasho muri invi nigera arihwa ariho na YouTube iri hagute
igihe abajya ba Diamond bari mu mahanga wowe ntuzi ngene YouTube iriha YouTube iriha ugeze kuri Emilio Views none Emilio Views zoyikwiza gute basa bibaye rero ushatse kuvuga ko bini sawa kwera afise Emilio Views ugenda mwemera abandi bose ntibahemba bahembwa gute dafite Emilio nawe ntuhembwa nkembwa gute heba umuziki rero no nta muziki no heba gusa gusa ndazi nyene mpembwa yes tubwira ingene uhembwa nk'umunyamuziki mpembwa mu masho uhembwa mu masho nizihe show zikomeye umaze kutumirwamo uvuga ati Ferbi natumwe muri show kana gusa ndakubwira ikintu kimwe na show nimwe yoba mu gatumba nimba mbesha nukuri kw'Imana Imana cyumana ubunyine abujya uhava batumira wewe babonye mbidata mbidata boy c'est quoi niki mbidata n'umuririmbyi tuzi akomeye wo muri wo mu gatumba mbidata ndakubaza ikintu kimwe mbidata si umuririmbyi n'umuririmbyi none mbidata yozimya umuriro n'amaboko awe wozimya n'amaboko sinozimya bwa ujya n'umwana wanje yes kuki utwenga yes abakunzi ba FGTV urumva ko twabazanye umuririmbyi yiyemera kintu cyaje cyose araciyemera ndakubwira ikintu cyo kwiyemera man cyo ibintu biboneka kandi yifadika n'umwana wanje atwereke ko mbida atari umwana wawe ikintu kimwe cyangwa bibiri ushobora kwereka abakunzi ba FGTV nk'ivya ikintu kimwe cyangwa bibiri uvuga ati jewe iki kintu mbida atari umwana dore ko ivyo vya mbida tuvuga n'ibindi siko mbidata konsa n'umugenzi siko ntibaze ko ndiko ndamuponda mbida ndamukunda n'umugenzi mfafe mbwa ujya natawe igiyamo imbere yiwe nimba ariko ari hits siko gusa umuntu wese afise programme yiwe nigera Imana yipanze siko nanzoshikirwa nta yindi ngorane nta birefu bibamo tuvugana ibindi bintu deba yindi bintu cyane tuhe interview hero ubunyene basi ya nishobora guhera ko dufise dishi dushobora kukubaza none mumba uteza kutishura tukwishyura mumangaye muraza kumanga ndi umukozi wa FGTV ndi journalist wa FGTV mumangaye maza kumanga ushaka ngahe bro nakubwiye ndi kumwe n'umuririmbyi gira umustar kandi atari umustar so kwigira umustar umustar ariko arancoresha sugucoresha man ushaka basi ndaguha kugira ngo urazana twicaye ntarisha ngaha niwe waharisha tuvyihoze byo man yes gira ndihire reka basi reka tuje mu kiganiro nyezina basi tubwiye nka wewe nk'umuririmbyi wavuze ko abaririmbyi mu kwinjiza binjiza mu masho mbega ni nk'abahe baririmbyi uvuga ati abaririmbyi kweri ntaho bogenda gute nta nicyo bazovamo iyo n'abaririmbyi benshi usunda kubira ikintu kimwe ndanga umuririmbyi yemera atakintu afise abaririmbyi benshi novuga ngaha bambara amakariso y'abakobwa bakaca bazinga ukundi kuntu bambara amakariso nk'abandi ndabavuga izina ushaka ndabavuga izina mama hera ndabavuga izina bro Ferbi washobora kutubwira ati naka ari mu baririmbyi bambara amakariso tukabimenya ati bro ndakubwira abantu benshi nzobwira umuntu yitwa ndibaza ndamuvuge yes dushaka kumenya abo bantu kandi ntiwavuze ko ari umwe wavuze ko ari benshi ni benshi yes example umwe basi wazo umuntu y'imbani yasanisha indirimbo nimba ari kirato n'ikirato cyane bamita bien frima inde frima boy yes amaze gukora ikibanza amaze gukora indirimbo nyinshi za shuka amaze gukora indirimbo zimushikanye he je pense que ahari afise iki yes nturi kurambaza jewe nije ndiko ndakubaza twumvise neza ko Frima Boy ari umwe mu bastar bambara amasilipe mu mutwe mbega Frima Boy kubera iki wa Frima Boy gusa ya mutipe je ndamwemera gusa akine comedy amere nka bidondo no kuri kimana umuziki ubu ntawashoboye premier man ntazikira umuti twagusavye abaririmbyi uvuga ati aba baririmbyi vraiment ni bahebe ashana gwaruri hariyo bidondo
Bidondo. Bidondo, kama unanisikia, kuna uchuzima kayabu, mikeke, ufanye restaurant yako, acha muziki. Ushashindwa. Bidondo aheruka gushira hanze video. Ashira kugira kuransema none zoja hezi ya ndirimbo. Tizoja wewe araza azoshira abo singa nka Mr Champagne bose boheba gusumuziki ubunini kubona biye filma ho nyine uravye kuri gatambara zirya karesa tazikura mu mutwe z'abana ni kubera iki wewe wumva nka wewe uvuga ati ni yihe mpamvu ituma yashaje afise ubuhanza nta inkofero mu mutwe afise ubuhanza siko afise ubuhanza nimba bien filma yiyemera siko bien filma nimba uri kuranyumva ndagusavye deba nimba ushaka indirimbo zizo zo ndakwandikiye indirimbo zayiyemera apana basi ushaka ndagure burya bo mu mutwe cyangwa ishapo yambaye ishapo nziza mugabo zijya kariso yambara mu mutwe azihebe zijya ni kariso agina katabagura zo mubwire yambure zijya kariso yambara mu mutwe avyihoze bijya byose siko abihebewe n'ukuri kw'Imana. Ushatse kuvuga ko mu Burundi ata promo ihari journaliste barababanira canke habuziki icyo kibazo kirakunze kuboneka kenshi ku underground babidogera aba journaliste none je no underground je pense que ndakubaza ikintu kihondo mu underground ufise indirimbo zingahe icyo shika kuri 10 biswago kwe chasago sana bro tubwire bamwe mu ba journaliste vuga ati canke bamwe bimwe mu binyamakuru vuga ati ibi binyamakuru biratubanira cyane amaradio hafi nka yose shira indirimbo zanje barazivuta ngasi zose vraiment ukoze ikintu ciza kirigura bro ndakubwira ikintu kimwe ikiza kirigura ndabisubiyemo ikiza kirigura ukoze indirimbo shasha kandi nziza itambika ifise uburyohe why itokwigura ini FreeBGTV behind camera ndamubona Pax Araba kuri micro MC Brizo ndi kumwe na Feribri ndi kumwe na Feribri umwe mu maririmbyi igira abastar igira umustar sana man uvuga ngo ni igira umustar man umustar mbe yitwa gute nagumye ndayivuga FreeBGTV yo egaje visamenyo make mu kanwa ndakese ni yo mavumvu ndabivuga nabi 3G FreeBGTV yo nuko biranani biko biraza nuko FreeBGTV nyigisha ngira indome ndiko ndabivuga FreeBGTV urabimenye wewe warize mfisha amashuri atatu nizeyega mukama none kumbaje ko warize ushaka kumbaza iki je ndihira amashuri ndashaka kubaza ingene uronka verse zo kwandika umuziki uri international none ndakubaza ikintu kimwe nta muntu yicara muri comptoir cyangwa ahantu hose mbwa akabazi guharura amahera biraba nivyo rero birabaho yes Ferbi tubwire ibintu bitatu ugaya mu muziki ibintu bitatu ngaya mu muziki cinki bimbabaza bikubabaza canke uvuga ati ibi bintu jewe vraiment babihindure ndakubaza ikintu kimwe ibintu bitatu gusa ko mfise vyinshi navuga gusa ikintu nka muziki wacu mu Burundi siko dufise abantu bafise amahera why bada promoting umuziki wacu badufashe basi batafashije jewe bazofasha n'undi mustar ari basabe ko barakora bien kandi basumbana je mbwa ni ba cyane ni basumba ndakese we nta mustar ahari agusumba gusa uzo kwiyemera dutangiye baton ye bari muri rap cyangwa R&B ha mikini cya kabiri icyo nababwira ikintu kimbabaza nuko abarundi dukunda umuziki wacu Burundi why utosanga umuntu w'umurundi cyangwa urundi kazi umushiri umupartagiye ko link naye partagiye ko nabandi cyo nca kabiri dusangize siko gusa kimwe icyo nababwira ndasindira mushasha no kuri kw'Imana kandi nziza itambika ifise uburyohe none nitwa nokora iki
uwoyishaka vuba cyane yoja kuri channel iwanje ya YouTube akandika Felibri I'm back. I'm back again. Gusa nafise indirimbo nyinshi cyane kuri YouTube. Mfise indirimbo hafi zina postinze. Kumvo nari mfise na kontra na indundi. Mugabo na kontra yaheze yari imyaka 3. Umandazi postinga mbwa mfise indirimbo shasha. Itwana koriki. Gusa nayo noririmba. Mbwa mfise indirimbo shasha kandi ikunzwe. Itwa biranse ndibaza nawe. Urashaka kuduha kapera nyine. Ikanegera imbere. Yes. Biranse ga. Cyotangura gutanga. Undi hanga. Bro, je ushitse mu bintu by'umuziki mba ndi muri mood yabyo. Niyo mpamvu je nkunda umuziki cyane. Cyotangura gutamba mwana. Yes, mba ndi muri mood. Usede. Yes. Siko kandi ndirimbe gusa ndimbiye ko abafans mbwa. Yes. Duha kapera bro. Baby, how I love you. Kugusiga biyase. Kugukunda navyisanze wo. Singing on abandi way. Biranse girl, biranse girl, biranse girl, biranse. Esugukundwa bibaho. No kwanywa bikabamwo. Mbese ni iki cyagucanze mazumbaze ngusigurire nyegera ubuhoro ngufumbatire nimbara amajambo uyibagire iyo kuri ku mutima nkwibwirire nyegera usatira ngufumbatire biranse girl biranse what's up nigga. Yes, ndababwira nti nari kumwe na Felibri. What's up umuririmbyi akomeye cyane, umuririmbyi yerekana narashika narashikionja man. Mwana ndafite urugendo runini mwana ndashikionja. Bajya bose barabiyemera bajya biyambika amasipe y'abantu bagirani bajya n'abana bro. Bajya ndakubwira ikintu kimwe. Bajya kwanza ndakubwira ikintu kimwe taruzi. Ninge Kiswahili ni fani watanisikia. Nichongia Kirundi sana. Wale wanaelewa. Wakina nani? Nishamsema sana umuntu yambara udukareso mu mutwe. Bijya twabirambiwe. Wana nani? Makata bivuga. Wakina Alvin. Wala Alvin Smith ugenda mwemera mana. Ujya akazi kiyo karaboneka neza. Niyambara makareso. Ujya akazi kiyo karaboneka. Anikiye kintu wavuga kuri Landry Promoter? Landry Promoter icyo namubwira gusa. Gusa icyo namubwira. Aza gukoresha bashiya telefone yiyo. Kiya kimiko cha mask afise ngaha. Waba kiya kimiko azagikura akoresha telefone. Landry Promoter nimbunyumva hindura style. Nimbudafise mikro ziyemera. Mikro nziza. Yani ikya kimigoro cha mask mwanda kubwira buri munsi. Fumo koresha igiye telefone nyine. Apara bijya byo gufata in telefone mukama. Wowe ufata telefone. Basi mfata gaida kiwa. Ndio nakoni. Kavuye kure? Nivuye kure. Bashfata ngo ikangire emission. Iki kwa iki imana. Ngo kwachuza ngo ndavumba mu yacha. Fuma basi kuri iyi mikro wishire hamande ukoreshe basi phone basi birakunda man. Gusa Landry Promoter ndamukunda man. Gusa cyo namubwira courage hama ihanure gusa. Ndiko nabwira Landry Promoter n'abandi bashino simba bakoresha ukubonye babihebe no. Yes, nibaza ko yavyumvise. Yes, abakozi ba FreeGTV mubandaye mukurikirana ikiganiro byacu mubandaye mugira subscribe ngaho munsi kuri micro ya MC Brizo behind camera ni Pax Araba. What's up cameraman reka razani amashusho ameze neza gerageza kuduha amashusho ameze fresh. What's up na Felibri. Felibri akajambo kamo kuri FreeG kugira ngo tuweze ikiganiro. FreeGTV ndayikunda cyane siko muko murakora cyane imari bahizagire kwanza sinazi ko duhura namwe yari surprise mane. Merci Felibri yari MC Brizo nawe murakoze. Felibri murakoze cyane mubandaye mukurikirana ibiganiro byacu. Ciao ciao. Wow.